Yohana igice cya gatanu kuva ku murongo wa mbere shika kuwa gatanu. Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatanu. Igice nagace ka mbere tugomba kuganira, ariko igice cyose tuza gusoma tuza kugeza ku murongo wa 14. Yohana igice cya mbere badufashe gusoma kuva ku Yohana igice cya gatanu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatanu. Hanyuma y'ivyo haza iminsi mikuru y'abayuda. Yesu aduga i Yerusalemu, kandi Yerusalemu hari hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu giheburayo citwa Betesida. Cariko amabaraza atanu, muri yo hari haryamye abantu benshi barwaye, impumyi, abacumbagira n'abanyunyutse, bari barorereye ko amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umumarayika yamanuka aja muri ico kidengeri akazikurura amazi, maze uwatambukiramwo ubwa mbere amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ari yo yose. Murongo wa gatanu. Hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Turaganira ijambo uno munsi rivuga ngo hari igihe cyo kugenderegwa n'Imana. Mu buzima hariho ibihe bitandukanye kandi ni byinshi, ariko iki gisomwa dusomye tubonye uyu mugabo yari mu bantu benshi. Aha hantu ngo abantu barakoraniraho, aho bakoranira ngo hari iruhande y'ikidengeri. Ico kidengeri ngo rimwe rimwe ngo umumarayika yaramanuka ngo agakora muri ayo mazi, ngo ugiye y'ubwa mbere niwe yacaronka gukira ingwara iyo yose afise. Ariko sinzi ko mubona abantu bicaye iruhande y'ico kidengeri bafise ibibazo byinshi. Bamwe baranyunyutse amaguru, abandi bafise ubuhumyi, abandi bagwaye ingwara zitandukanye. Ahantu bicaye hari umwiheburo, nta vyizigiro bihari. Amajambo avugirwa ahantu ari yayandi ari mu mwiheburo, avuga ngo mama wanje urya yarinjiye y'ubwa mbere ejo yaratashe. Hari amajambo acana ivutu, jewe singira uza kumfasha. Ariko kandi ahantu hari umwiheburo mwinshi ku buryo umumwe wese yikeka uyundi ko hava mutanga mu mazi. Hari ukwikekana, urukundo nta ruhari. Ahantu hari ukwihebura kudasanzwe, kuko umwe aravuga ngo ni jewe nari ngwaye cyane, ni jewe nari nkwiye gukira ubwa mbere. Atujya wewe arabona aranakomeye, agwaye amenetse umutwe gusa, kubera iki yari kuza hano hantu. Hari igihe ibintu bishika, hari igihe ibihe bishika ukaba ahantu ukumva umwiheburo iruhande yawe, ukumva nawe wenyene nta vyizigiro bikihari. Ukavuga uti jewe naherekeje abandi, mbega Imana izonyibuka ryari? Ahantu atavyizigiro bihari, ahantu umuntu wese araba mugenzi we nk'ugomba kumunyaga umugisha wiwe. Nta rukundo, nta kwakirana, nta munezero uhari. Ahantu kuri iki kidengeri nta ndirimbo zishimwe zihari, nta ndirimbo zo gushima Imana zihari, nta ndirimbo z'ivyizigiro. Kuko bamwe bagiye gutera indirimbo z'ivyizigiro, abandi bababwira ngo si umwanya wo gudusamaza, twebwe duhanze amaso ikidengeri. Izo ndirimbo ugomba kudusamaza kugira ngo niturabe kwa amazi yiburuka. Aha hantu hari kibazo. Nashaka kubwira ngo ibihe by'umwana w'umuntu bigenda bihindagurika. Hari ibihe bibisa ibindi. Yesu yatubwiye ngo turabe no mu kirere. Muri kino gihe ibiti birafise imvugo biriko biravuga uno munsi. Biti, mbega wewe uracaronka amazi?
mbega irici tuzorivamo ryari? Abantu haragera igihe bakumva ko baremerewe n'ibibazo bariko barahura navyo, ariko kujya ici rihava hakaza gatasi, hakaza n'igihe c'imvura. Nashaka kubwira ngo no mu buzima bwawe ibyo birashoboka. Hari igihe wibaza ko Imana iri kure yawe, ariko ijambo ry'Imana rimbwira ngo ikora byose mu gihe cayo kandi biba byiza. Nico gituma uno munsi tugomba kuganira ngo hari igihe ugenderegwa n'Imana, hari igihe cyo kugenderegwa n'Imana. Uyu muntu amaze kukidengera imyaka 38 aryamye aho hantu. Uyu muntu nta muntu n'umwe ataje aho hantu atamuzi. Bashobora ko baramuhaye n'izina yuko byananiranye, asigaye ari umuzamu wo kuraba binjira n'abasohoka, ariko Yesu yaramuzi kandi yari yategetse igihe cyiza ciwe cuko azovugwa no mu mahanga gushika no mu Burundi. Umubabaro wiwe yamaze mu imyaka 38 uno munsi turayivuga igakomeza abandi. Birashoboka ko imibabaro ushobora ko waraciyemwo hari umunsi uzogenderegwa kandi ntahe ikazofasha benshi. Mbwira mugenzi wawe uti igihe kirabisa ikindi. Haleluya. Igihe kirabisa ikindi. Umuririmbyi ngo siko bizokwama. Umuririmbyi ati siko bizokwama, uraca bugacana yandi. Uyu mugabo umuryango wiwe waranamutaye. Mumvirize kuva ku murongo wa 6 usha ku 9. Uyu mugabo ajyamye ahantu, ntibatubwiye n'ingwara afise, ariko biboneka ko adashobora no guhaguruka. 6 usha kuri 9. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Yesu agendereye hahantu huzuye abantu benshi, ariko si bose bamubonye. Ariko kandi Yesu ntiyaziye bose, afise uwatumbereye. Ndipfuza ku munsi urizina Imana igutumbera, kuko ifise umugambi mwiza wo kuguhoza amarira. Imana twizera nuko iduhoza amarira, niguhoza yutarize. Ariko nimba wararize witege guhozwa n'Imana. Haleluya. Ngo atumbereye, atumbera wa muntu nyene. Hari abandi bari iruhande arabarengana, ariko atumbera wa muntu. Uwo uno arwaye aramwishura ati mwami. Yesu amutumbereye, murongo wa 6, subiramo 6. Yesu amubonye aryamyeho, kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati. Iri jambo riraryoshe. Yesu amenye ko ntawe abimubwiye, ariko arabizi. Amenye ko uyu muntu aryamye ahantu imyaka myinshi. Yesu amenye ko uyu muntu amaze igihe kirekire, atahura icamuzanyaho ko arugira ngo akize uyu muntu. Ariko hari ikintu Yesu akoze nifuza ko muyumvira ko neza. Agize iki? Umurongo nyene abimenye acagira iki? Aramubaza ati wumva ugomba gukira? Umva ugomba gukira. Nivyo hari icyo Imana ikora igihe yakugendereye, muga hari icyo usabwa. Mbega urizera ko ushobora gukira? Urizera ko nshoboye guhindura ibihe byawe? Ndashaka ngo mwandike iki kintu kuri gice ca 2 navuze 6 kuri 9. Batubwira ku nyifato igihe wagenderewe. Inyifato igihe wagenderewe. Inyifato ikwiye mu gihe wagenderewe. Hari abagendererwa muga ntibamenye ko bagenderewe.
hari abarira ijoro n'umutaga basaba imana ngo yentervene iseruke. Hari igihe imana igendera abantu mugabo igasanga abo bantu ntibariko barakira. Hari ibyatumye badashobora kumenya ko bagenderewe. Icambere, uyu muntu yishuye, mwumva ivyo yishuye biragaragaza yuko atari ko aratahura ko yagenderewe. Murongo w'indwi, uno agwaye aramwishura ati mwami nta muntu mfise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse. Kuko ngira ngo ndaza uwundi akananga gushungurukiramo. Ndagira ngo ndaje uwundi akantanga. Mugenzi, uri kurambaza ibintu byo gukira, nanje reka ndakubwira ibibazo mfise. Nta muntu mfise wo kunterura ngo anshire mu mazi ubwa mbere igihe amazi yiburutse. Ingira ngo ndaronse ingene nikwega ngo nshikeyo uyundi akaba yantanze bikaba biheze. Uyu mugabo Yesu yamubajije ati urashaka gukira? Nawe avuga ati nokira gute kandi inzira yo gukira ari uko ufise umuntu agutererayo. Hari igihe ugenderegwa mugabo ntumenye ko wagenderewe, amaso yawe akaguma ku kidengeri. Hari abazi yuko bamuyomba aribo bazobaha akazi. Hari abazi yuko bafise abantu bakomeye bazobaronderera ubuzi, amaso yabo ari kuri abo bantu. Uyu mugabo avuga ngo nta muntu mfise. Ndakubaza, nta muntu mfise? Ico nico cyari inyishu. Mbega ni inyishu y'ikibazo? Oya, Yesu yamajuru ashaka gukira. Inzira ni jewe ndazimenya, si we wumbwira inzira. Ndazi inzira ncamo kuko nagambiriye kukugirira neza. Haleluya. Umuntu umwe arasenga avuga ngo Mana ngo ndagushima ko inzira zawe zingana n'intoboro zimusegetera. Iryo sengesho ryarankozeko. Nimba aryamye ariko ariganyira mu ijoro akaraba umusegetera akavuga ati ariko Mana izi ntoboro zingana n'inzira zawe. Uyu mugabo ntiyatahura ko inzira z'Imana ari nyinshi. Yabona ikidengeri. Ndagusabye ukura amaso kidengeri, kura amaso kibazo cawe. Hari uwo kugendereye akubaza ati urashaka gukira? Kangahe twama twiyumvira muri kapasite dufise, intege nke dufise, inkomezi dufise, umufuko dufise ingene ungana, abo dufise hirya no hino bashobora kubidufashamwo. Kangahe duta umwanya turiko twiyumvira ku bantu aho kwiyumvira yuko hari igihe tugenderegwa ntitubimenye. Salomo aragenderegwa, asangwa n'Imana, Imana imusanga mu itiro ati usabe icyo ushaka. Ariko yarazi neza icyo akeneye. Ntiyavuze ngo erega Mana ahantu washize jewe sinumva n'ico nosaba, kumenga akajwinda agakeneye ndakaronka. Yari umwami, ariko yarazi neza icyo akeneye, agisaba Imana, gikora ku mutima w'Imana. Akaryo yararonse katumye Imana ikogwako yishura ikibazo ikimwongerera n'ibyo atasabye. Kutansabye ko abansi bawe bapfa, ndaguhaye n'itunga, ndakongerereje n'ibindi byinshi. Uyu muntu yarazi igihe ciwe cyo kugenderegwa icyo akwiye gukora. Bamwe rero novuga ngo hari igihe ugenderegwa. Yesu ariko arinjira Yerusalemu ararira, aravuga ngo ewe Yerusalemu iyo umenya ryari wagenderewe, hari ukungene utari kwifata. Warungikiwe abantu benshi bakubwira basura kubwira. Hari ibihe byo kugenderegwa, ibihe byo kugenderegwa iyo utabimenye urahusha akaryo. Umunsi urizina mu myaka ya 1996 1995 fatana na mugenzi wanje tuja kubwira ubutumwa abantu bagwariye muri Rwakarede. Dushitseyo tugendeye ivyumba, twinjira mu cumba kimwe carimwo umusirikare w'umukapiteni yaragwaye ari ku mfiro.
mugabo yarumva kandi yarashobora kuvuga. Turinjira tumubwira inkuru nziza y'agakiza, afata umwanya wo kutwumviriza, aratwumviriza, turavuga inkuru ye nziza y'agakiza gushika aho tumuhamagarira guhitamo no gufata ingingo yiwe yo guha ubugingo bwiwe Kristo. Ntawe twari tuzi kandi twari tuzinanye, bwari mu ivugabutumwa nk'uko bisanzwe. Kapiteni araturaba, aheje kuturaba aratubwira ngo ivyo muvuze vyose navyumvise, mugabo nta na kimwe nkora. Turamubaza ati kubera iki? Tuje ngaha tutakuzi, kumbure n'akaryo keza Imana iguhaye kugira ngo uhitemwo guha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Aravuga ngo ndavyumva ariko nobikora, akoresha ijambo ry'igifaransa ngo noba mbaye lâche, ngo noba mbaye igihemu. Tuti kubera iki? Ngo kubera hari igihe nari mfise ubuzima nkomeye, niha ico nshatse, nkora ico nshatse, ico gihe sinashoboye guhitamwo Kristo, rero sindoja ngo kumuhitamwo ndi kumfiro. Mumve ico ciyumviro, nuno munsi sindamwibagira. Turinda tuva muri ico cumba yatwankiye guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Hari igihe umuntu agenderegwa, Imana itegekanya akanya kose kushobora kugenderegwa, ariko hari igihe uhusha akaryo ntumenye ko wagenderewe. Nuno munsi ushobora kuba waherekeje abagize imanza, ariko nshobora no kukubwira yuko ari kanya kawe ko kugenderegwa. Na kanya kawe ko kugenderegwa ngo utahure yuko isi n'ijuru byose bizokugwaho, ariko ikitazokugwaho ni ijambo rya Kristo. Igikorwa yakoze kiro gituma benshi bihana binjira mu bwami bw'Imana, ariko uko nyene benshi binjira mu bwami bw'Imana hari abariko barinjira ikuzimu, hari abariko barapfa bahona batamenye Imana. Turi hano kugira ngo dusemerere tubabwire ngo hari igihe cawe cyo kugenderegwa. Ntubirabe gusa mu kugirirwa neza, ariko birabe no mu guha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Kapiteni sinamenye amakuru yiwe, sinzi iherezo ryiwe, mugabo yararemvye cane, mugabo ivyo yavuze yaravyemanga cane ku buryo vyatunaniye, n'umwanya twamazeho vyaratunaniye. Hari igihe ugenderegwa, ariko nosaba Imana ngo umenye igihe wagenderewe. Urashobora kugenderegwa biciye mu mutambukanyi wawe, urashobora kugenderegwa biciye mu mwana wawe, urashobora kugenderegwa biciye mu mukorana, mu mwicarana ku ntebe y'ishure. Aho hose nakaryo keza Imana iguha ngo wumve yuko igigukeneye, ikeneye ubugingo bwawe, ikeneye kubukiza. Niwe mukiza, niwe muhanyi w'ubugingo. Inyuma yiwe nta bugingo buhari, ariko muriho hari ubugingo busasagutse. Inyifato ya mbere ikomeye kandi mbi ni inyifato yo kwiyumvira yuko ivyo bintu ntavyo nshoboye, nta n'ivyo noronka, kuko ntacyo mfise, nta n'uwo mfise. Uyu muntu yari gushobora kuvuga amajambo nk'aya abwira Yesu, yari gushobora kumubwira ati reka kuntesha umwanya kugira ngo abandi bagabo ntibave bancamo, reka kunsamaza. Ariko ntiyamenye, yari kuba atamenye uwamugendeye. Yari gushobora kuvuga kandi ati we ntacyo womfasha, ndiko ndakuraba hasi hejuru, uri wenyene nta n'imbaga ufise, womfasha gute kunterera muri ano mazi? Reka rero kunsamaza. Abandi bati n'umuryango warantaye, none we wonyitaho bigenze gute? Nta muntu mfise. Hari ivyiyumviro vyinshi bishobora gutuma umuntu ava kure agatandukana n'umugambi Imana imufiseko. Ndasenga ngo Imana ikugurura amaso, ntutakaza akaryo keza Imana ishobora kubirikira kugendera. Ishobora kugendera hano canke muhira, canke uri kurumviriza indirimbo nk'uko twumvise, ariko ni wumva ijwi ry'Imana ntukomantaze umutima. Icari gikenewe kindi ca kabiri, coco ni ciza. Uyu mugabo amaze kumva
Yesu amubwiye ati haguruka. Umurongo w'umunani. Umurongo w'umunani havuga ngo lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Yesu aramubwira ati va hasi, Va hasi, ikorere ikirago cawe, ikorere ikirago cawe, ugende. ugende. Abibwiye nde? Abibwiye umuntu amaze imyaka ngahe? 38 aryamye. Muduhe imaje y'uwo muntu. Amaze imyaka 38 aryamye. Uri kuriyumvira, jewe niyumvira mu kibanza ciwe novuga nti mugabo ivyo bintu uvuze wavyiyumviriye ko neza? Ko nshobora kuvyuka, ko nshobora guhaguruka, ushize ko ngo nikorere n'ikirago, ahaje ubonye mfise inguvu zo kwikorera kino kirago. Ariko ivyo sivyo yavuze. Haleluya. Ico nkunda ko attitude yiwe, nyifato yiwe, ahejeje kubimubwira ngo uwo mugabo agira iki? Arahaguruka, yikorera ikirago ciwe, arataha. Haleluya. Iyi nyifato ndayigereranya n'ukwizera. Ndumva maze imyaka miremire womenga ntivyoshoboka, ariko ko mbwiwe ivyo ndizera. Haleluya. Abizera, haleluya. Ukwizera ni gutetereza, ukwizera ni kumaramaza. Na wizeye yikoreye amaboko. Haleluya. Ushobora kwizera vyinshi, ariko ndashaka kubwira ngo wizere Kristo Yesu. Niwe ndiko nakubwira. Niwizere umwana w'umuntu, niwizere umurongozi kanaka ko ari wakomeye avuga bigakoreka, ariko wizere uwapfuye akazuka, Kristo Yesu. Mumpera amashi Yesu. Haleluya. Uyu mugabo sinzi icabaye, ariko arizera ijambo Yesu avuze, arahaguruka. Birakenewe kwigihe wagendewe, Yesu arakubaza ati mbega urashaka gukira? Mbega inyishu yawe urumva ko ishobora kuboneka? Birakenewe abantu nk'aba bavuga ngo ndizera. Mariya bamubwira ibintu bitashoboka muri ico gihe. Kusama inda utabonanye, atamugabo ufise. Ariko amaze kuvyumviriza neza, agera ahantu aravuga ngo ndi hano, ndakiriye ubugombe bwawe. Uwo mwanya nyene hari ikintu cakoretse muri Mariya, kuko yizeye. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, niyiyonjorora umutima wanje ntuzomunezererwa. Iryo ni ijambo Imana ivuga. Birakenewe ko wizera. Ndashaka ngo badushiremo abami ba kabiri igice c'indwi umurongo wa mbere kwa kabiri. Badusomere abami ba kabiri igice c'indwi umurongo wa mbere kwa kabiri. Mwumve iyi nkuru. Iyi nkuru ivugwa igihe Abisirayeli bari bugaranywe imbere n'inyuma, hose harugaye. Inzara iri kwirabica, ntibagira ico bafungura. Batanguye bamwe kurya abantu. Inzara irabishe, igisagara kirugaranywe, ntaco bafise bafungura. Umuhanuzi Eliya, mumvirize ijambo yababwiye. Umuhanuzi Eliya aravugira ijambo. Muri iyo situation igoye, Eliya umuhanuzi w'Imana avugira ijambo. Umvirize. Elisa, ni Elisa, okay. Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uku niko Uhoraho avuze ati ejo nk'aya mango kw'irembo ry'i Samariya ingero y'ifu inoze izogugwa shekeli imwe, kandi n'ingero zibiri z'ingano zizogugwa shekeli imwe nyene. Ni nk'uko yovuga ngo ejo ku mugoroba umuntu wese azonywesha kuri station agomba, kizoba cuzuye. Uzokwidoraguza station ujako. Bamwe muri mwebwe bavuga gute? Ejo bundi baravuze ngo caje. Ndababwira nti reka twihangane indwiza
ko bavuze ko caje ngira kizoza. Benshi bambwiye ngo tuzovyemera. Elisa ahije kuvuga ati ejo nk'aya mango mugeze aho mujya muraniganira ni les excréments z'inuma barazigabura. Ni ukuvuga ngo umwanda w'inuma barawugabura bakawurya gushika naho bajya abana babo. Hari inzara iteye ubwoba. Elisa arahagarara atejo nk'aya mango umuntu azokwideraguza ivyarya. Umurongo wa kabiri nimwumvirize ko umuntu adasa. Ariko intwazangabo uwo mwami yagendana yifatikiza yishura uwo muntu w'Imana ati, uwo mwami yagendagira yifatikiza, ni kuvuga ngo uwo muntu yari proche cyane y'umwami, yari umu officier. Yishura uwo muntu w'Imana ati, yishura Elisa ati, mbega uhoraho naho yotobora amadirisha mu ijuru ivyo vyoshoboka? Nahatocisha mu muryango agacisha mu madirisha akayatobora, ivyo ntibishoboka. Aramwishura ati, uzobirabisha amaso ariko ntuzobiryako. Imana ibababarire abameze nk'iyi ntwazangabo, Imana ibababarire. Ariko ni kimenyetso cy'uko kenshi turabwirwa ibintu tukumva kumenga ntibibaho. Vyoca he? Mu bwenge ntibishoboka. Vyogenda gute jewe ko nshobora gushika kuri rujya rwego? Vyogenda gute ko iwacu batigeze baheza na humanite? Wowe umbwiye yuko nzoheza kaminuza, ivyo bizogenda gute? Ntibishoboka. Naho vyoca iwacu turabakene, nta nzira mbona. Iyi ni nyifato rimwe na rimwe igaragaza kutizera. Inkuru muzoshaka muyibandanye uko vyagenze nuko wa munsi ugeze hari ibintu vyakoretse. Bavuga ngo ku marembo abari babakingiye basize ibintu vyabo barahunga. Nukuvuga ngo buguruye amarembo, abantu batora bari bemerewe kuja kwakira imfungwa zitagira uko zingana zari zasizwe n'abahunze, abari babakingiye, abari babazitiriye. Murazi iherezo ry'iyo ntwazangabo? Iherezo ryiwe nuko yagiye ku irembo ngo agiye kuraba ivyabaye, bamucako bamuhonyorako, yicwa ari ku irembo. Abibonye mugabo ntiyabiriye. Iyo twagenderewe biradusaba ukwizera. Ukwizera ntikukubwira yuko ubanza kubibona, ariko kwizera kubwira ngo naho bitaboneka ndizera Imana ko iki kivuze kiba. Haleluya, haleluya. Turavuga ko tuzoja mu ijuru, nta numwe arayibonesha amaso, ariko ijuru rirahari. Abo twemeranya. Haleluya. Turavuga ko yagiye kudutegurira amazu, yagiye kudutegurira hacu kugira ngo tubane. Uno munsi turirinda, tugenda turondera kumwubaha no kumuhesha icubahiro. Kubera iki? Uko tuzi uko ico yavuze arico kirahari. Ukwizera kurakenewe. Haleluya. Icyanyuma nagomba kutuganira icavandanye, murongo w'icumi shoko 13. Mumve wa mugabo ahagurutse n'umukeka wiwe, aratambutse avuye muri ryagugu ry'abantu, aratashe. Murongo w'icumi ushaka w'icumi13. Nuko abayuda babwira uwakijijwe bati, erega ni kwisabato ntivyemerwa ko wikorera ikirago cawe. Uwo muntu ariko aca hagati mu bantu yikoreye ibintu ninde? Nawe arabishura tuwankijije niwe yambari ati, ikorera ikirago cawe ugende. Uwankijije afise itegeko rirusha iryo muriko murambwira. Hari uwankijije, itegeko ryiwe niryo numvira. Baramubaza bati, uwo muntu ninde? Uwo muntu ninde? Yakubariye ngo ikorere ugende. Ariko wakijijwe ntiyarazi uwo ari we.
ntiyarazi uwo ari we. kuko yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Andika iki kintu: igihe wagenderewe si bose banezererwa ubuntu bagiriwe. Mbega nivyo? Igihe wagenderewe, igihe Imana yakwibutse, si bose banezererwa ubuntu bagiriwe. Uyu mugabo yakuwe mu bantu benshi, yagiriwe ubuntu, ariko womenga hariho abapolisi bitwa abafarisayo baguma baraba. Ico babonye, ntibabonye gukira k'umuntu, ahubwo babonye umukeka hejuru y'umuntu. Murabe ingene iyi si igoye. Aho kubona kugira neza kw'Imana mu bantu, abantu barondera ikosa n'ivyaha biri kuri uwo muntu. Hacasohoka itegeko ati uwo muntu ninde, ariko aca mu bantu yikoreye ku isabato. Abafarisayo barashaka kubahiriza amategeko, ariko kandi insiguro y'amategeko yabo ntiyari mu buntu. Itegeko ntiryari ribi, ariko riza kuba ribi ritarimwo ubuntu. Ata l'humanité irimwo, ata la grâce irimwo, ata buntu burimwo, ata. Iyi tegeko rije nk'itegeko rituma wugara amaso ntubone ivy'Imana iri kwirakora, aho ukabona itegeko. Iyo niyo ngorane y'abanyedini. Abanyedini ntibabona gukizwa k'umuntu, abanyedini baguma babona ivyaha vyiwe. Niyo umuntu akijijwe, turafise ngaho umukozi w'Imana yakijijwe, ariko igihe yari amaze gukizwa yashishikaye agwana n'inzoga. Akaza akambwira ati nukuri nsengera inzoga zananiye, tugafata umwanya tugasenga. Ariko umunyedini avuga ngo raba neza ntiwakijijwe. Ntibikunda kubandanya ukwegwa n'inzoga kandi warakijijwe. Ariko ubuntu bwa Kristo bukubwira ngo nimba umutima wawe waratahuye ico Kristo yakoze, reka wizere inkomeza ziva muri we zizogutuma ubohoka. Uno munsi yarabohose, ariko afasha benshi mu gakiza. Idini rirafungana umuntu, ariko ubuntu bwazanywe na Kristo Yesu buguha kwidegemvya. Abafarisayo baramubaza ati uwo muntu ninde yatanze itegeko hejuru yacu? Nawe arababwira ati uwaritanze arabaruta, kuko ni nawe ashobora gutuma yavuze ijambo nanje nkahaguruka. Uwo yabimbwiye rero sinari kuraba ngo kirabujijwe gucana ikirago arico nsigaranye n'umuryango barantaye ndagisigaha. Iyi niyo heritage nsigaranye, yambwiye ngo ndayikorere, kandi nanje nayikoreye. Umviriza, hari abantu bazi ko atagishoboka bidaciye mu nzira bamenyereye. Hari abavuga bati muraraba neza ntibikunda kwijya poste yoyironka atatanze igiturire canke atagurishije ubuntu canke ngo atibanga ry'urugo. Muraraba neza ntibikunda ko ashobora kuba muri irya poste. Hari n'abandi bazokubwira ngo ntawe ushobora kuronka nk'ivyo afise atagiye kuzimu. Ariko ntibazi yuko Imana ishobora kukugenderera ikagukura ku mukungugu ikagushira hejuru. Bazi ko inzira yo gutunga mu kanya gato ari kuzimu, ariko Yesu wacu aradutangaza. Haleluya! Hari abavuga ngo uraraba neza irya ngabire afise, muraraba neza ko atari inyakuzimu, kuko ntiyoyironka n'umurongozi wiwe atayafise. Ntibikunda, ntaho bica, ntihagikizwa. Ariko ndakunda Imana kuko ntiraba imyaka ufise mu gakiza. Itanga isabagire kandi itanga uko yigombeye. Ukijijwe no munsi ashobora kugira ingabire n'umurongozi we amaze imyaka adafise. Kuko Imana itari kwiraba umuntu, ari kwiraba icigiye gukoresha iyo ngabire. Mwitege yuko
si bose bazokwemera na namwe ku buntu wagiriwe, ariko ntubasubize urwanko. Niko isi imeze, ariko ntubasubize urwanko. Akira ivy'Imana iguhaye, ahubwo urondere ko bibahesha umugisha, na ba bandi batabitahura bibaheshe umugisha. Haleluya. Murongo wa nyuma 14. hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero. Hanyuma y'ivyo Yesu amusanga mu rusengero, Aramubwira ati, raba wakize, raba wakize, ntugasubire gukora icaha, kugira ngo ntuzobone ibiruta ivya mbere. gezaho mwandike iki kintu. Iyo wagenderewe biragusaba ko uguma mu Mana kandi wigishwa nayo. Biragusaba ko uguma muri yo ukigishwa nayo. Guma mu Mana kandi wigishwe nayo. Uyu mugabo amaze imyaka 38, hari amafere yari yaratanguye, mugabo yari yarugawe. Ico nibaza cari kubica mbere ni giki? Nukuvuga ngo les affaires zanje, abanyaze amatongo nabandiriye ama action, uno munsi turahura. Rendezvous yiwe canke programme yiwe kwari ukwiruka kuja kuraba abamugiriye nabi. Ariko mumusanze he? Yesu amusanze he? Kivuge neza, amusanze he? Mu rusengero. Iki nico kigaragaza ko uyu muntu vy'ukuri yahuye na Yesu. Hariho benshi uno munsi iyo bagiriwe neza bavuga ngo nta mwanya ngifise wo kuza gusenga, mfise akazi kenshi, kandi ivyo dufise numva umenga noba ndabitaye, murambabarira vraiment nta nakanya na gato mfise gusenga. Iyi ni ingorane abenshi bahora bagira. Bagirirwa neza n'Imana, mugabo bari bagira kugira neza kw'Imana. Ndagusabira ngo ntiwibagire aho wakuwe, ntiwibagire niwagenderegwa, ntiwibagire, ahubwo guma mu busabane na bene data, guma mu ishengero, guma urondera Imana, gumamwo. Gumamwo, nta handi, gumamwo. Niho hari inyishu ikibazo cawe. Ica kabiri, guma mu Mana kandi wigishwe nayo. Hari icigwa ngaha yaronse amaze gusangwa na Yesu mu rusengero. Murazi ico cigwa? Mumvirize neza ico cigwa. Yesu yamubwiye iki? Yamubwiye iki? Genda ntuzusubire gukora icaha, kugira ngo ntushikigwe nibiruta ivya mbere. Iyi nyigisho ntiyari kuyironka iyo ataba mu rusengero. Iyi nyigisho ntiyari kuyironka iyo adahura kandi adasubira kuganira na Yesu. Ntiyari kumenya kumbure n'icatumye agwara. Ariko ubu yaraheje kumenya yuko icatumye agwara ni icaha yabayemo. Mu rusengero, muri kunywana n'Imana na bene data, niho tumenyera ivy'ubuzima bwacu, niho dukura, niho tugenda tubohoka ku vyaha bitandukanye. Munyumvirize, icaha nticyica umutima gusa, ariko kiraherengeteza umushaha n'umubiri. Icaha ni kibi, icaha ni kibi. Icaha nukwiye kukibamwo ngo kinezeregwe. Tugiye kugira umutima ukwanka icaha, ukumva tuzinuswe icaha. Icaha ni kibi. Yesu arabivuga ati genda nusubire gukora icaha, kuko icaha camuzanye mu ngorane. Icaha, hari icaha cy'ubusambanyi n'ubushakanye, kizana mu busambanyi n'ingwara zitandukanye, umuntu agapfa hatari bwagere. Icaha ni kibi. Icaha c'amacakubiri kironona,
cyonona umutima kikawuzanamo urwanko, umuntu agahusha umugisha wiwe kubera amacakubiri. Icyaha ni kibi. Icyaha kiratuma n'umubiri wawe upfa. Hari abagwaye indwara kubera ibyaha babayemo, baremerwa mu mutima, buzura agahinda, buzura urwanko rw'abantu canke ibintu, hanyuma bateba bagwara indwara z'imitima n'izindi zose z'urukwirikirane. Icyaha ni kibi. Norangiza mvuga nti hari igihe cyo kugenderegwa. Igihe cyo kugenderegwa Yesu agusanga ahantu hadasa neza, ariko Yesu arashoboye kugukura aho hantu. Mbega inyifato yawe yo biyihe? Ntubu utizera, ariko izere. Izere, kuko igihe wagenderewe uzokugwa muri ivyo bihe no kwizera. Niyo utizera urashobora kwibonesha amaso, mugabo ntuzokwigera ubibamo. Ikindi naco nuko inosi abantu bose ntibama badukomera amashi kandi batunezererwa. Hari abazokwita amazina bishakiye kuko bibaza yuko umuntu adashobora kugirirwa neza nkuko wagiriwe neza. Ntubasubize urwanko, ariko bakunde, ubasengere, kandi n'umugisha wawe uhinduke ugirira neza abandi. Ikindi naco, guma mu Mana, wongere wige kwigishwa nayo. Imana ibahezagire. Tugiye gusenga. Ndasaba ngo Imana iduhe kwitega mu bihe bitandukanye kandi bigoye. Iguhe kwitega kugenderegwa nayo. Urashobora kuvuga ko yatevye, mugabo ntiyatevye. Ikorera ku mwanya wayo. Mbega urayiteze, umutima wawe uriteze guhura nayo. Harawuvuga ngo ivyanje byarananiranye. Uyu mugabo yaramaze imyaka 38, ariko yaragenderewe kuko Yesu yamenye ibihe yararimo. Yesu ntayobewe ingorane waciyemo, ntayobewe akarenganyo ushobora kuba wararonse. Yesu ntayobewe. Ariko none ikibazo, urizera ko ushobora kugirirwa neza? Ndifuza gusenga, ariko dusengane n'abantu bizera. Bavuga bati Yesu uko biri kose ndakwiteze, kuko nzi ko hari igihe cyo kugenderegwa n'Imana. Haleluya. Ndaje Yesu kuri wewe, uko ndiko sunyakire. Ndaje Yesu kuri wewe, mukizunyakire. Ndaje Yesu umenye kuri kubwira Yesu nta handi hari ubutabaro, nta handi hari gutabagwa, ariko n'imbere ya Yesu umuremyi w'ijuru n'isi. Urifuza kubona ikiganza ciza ciwe ku buzima bwawe. Turaje Yesu, turaje Yesu. Turagiye gufashanya mu gusenga. Isengesho ryawe ni Imana, ndakwiteze uko biri kose, ndakwiteze. Raya duzi ijwi usenga Imana, ibwira uti ndakwiteze. Ndazi ko hagati yacu hari abasaba Imana ngo ibagenderere uko bukeye uko bwije. Umenye ko igihe wagenderewe udakwiye kukekeranya cyangwa kwiyumvira ibindi, ariko Mana nguze wugurura amaso yanje, ndakwitege nongere nakire ibihe byiza ugomba kunjanamo. Moshaya saya. Haleluya.
senga 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 senga, bwira Yesu uti ndi hano ndakwiteze, nta situation n'imwe udashoboye, nta na kimwe kikunanira, urashoboye. Haleluya, urashoboye, urashoboye, uhindura ibihe. Mana, ushiraho ibitari bihari, niwo ushinga, ushiraho uburimbi, urakomeza, urambika, uruzuza mu izina rya Yesu. Urashoboye rabosa, urashoboye Mana, urashoboye. Mwami Yesu, ndasengeye ubwoko bwawe, na jewe ubwanje ndimo. Mana, turifuza kugenderegwa nawe. Haleluya, turifuza kugenderegwa nawe. Mana, urazi ubuzima bwacu, uzi aho binoniranira, uzi kandi naho bishobokera. Mana, niwo uvuga ijambo rimwe gusa ibihe bigahinduka. Mana, niwo ushira hejuru abacinyijwe, niwo uvugira abatawe. Mwami Yesu, ndakwinginze ngugendere ubwoko bwawe, gendera ihanga ryawe, gendera abantu bawe. Uri Imana turiyiteze, turizera kandi kushoboye utananigwa. Ndasengeye umuntu wese mu bari hano Mana, yumvise rino jambo, uwaryakiriye akarijyana nk'igiwe, ndasabye Mana umugenderere de façon spéciale, maze azabone ukugira neza kwawe muri ino si y'abazima. Tuze dusubire duhure dufise ishimo imitima y'ukuri Imana ihindura ibihe. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Haleluya. Sinobarekura ntahaye akaryo umuntu ashaka guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Umaze igihe unigana, ntuzi neza icyo ukwiye gufata cyangwa utakwiye gufata. Reka ndakubwire mu majambo make. Hari uwavuze ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Uwo niwe yemeye kuja mu kibanza cawe, apfa ku musaraba kubw'ivyaha vyawe, ni nawe ashobora kuguharira. Kandi yaguhariye akwandika mu gitabo cy'ubugingo, ucika umwana wiwe. Wumva kutarafata ingingo yo guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, ariko ukumva ko ari akaryo Imana iguhaye uno munsi, ndashaka gusaba ngo duze urutoki aho uri dufashanye gusenga. Duze urutoki aho uri dufashanye gusenga. Haleluya. Umuntu wese afise umunsi wo kugenderegwa, uhisemo guha ubugingo bwawe Kristo, uduze urutoki aho uri dufashanye gusenga, dusaba imbabazi, twongera dusaba ngo acungure ubugingo bwacu. Hari uyundi? Hoba hari uyundi? Haleluya. Imana ibahe umugisha. Aho muhagaze muhaguruke, mwigore muhaguruke, duhe Imana icubahiro ku bwa bene data. Haleluya. Muhaguruke aho muri. Tache Yesu, Haleluya. kuri wewe, Haleluya. uko ndi kose unyakire. Tache Yesu, oh, kuri wewe mwana. Ndasabe abapastori n'abakuru b'imiryango mugende mushikire bari abantu, mubafashe isengesho ryiza ryo guha ubugingo bwabo Kristo Yesu. Abakuru b'imiryango bishoboye, abantu 6 bakiriye Yesu. Mu ijuru hari umunezero, hari n'amashimwe kubwira imitima ya bene data. Haleluya. Ndabasaba basigaye muhaguruke dushima Imana. Ushima Imana kandi witeze kugendererwa nayo. Inzira z'Imana ni nyinshi, kandi ntawe ubwira Imana hica, iraza hica, irakuzi kurusha uko wiyizi. Reka tuyizere kuko kugira neza kwayo kuri hafi yacu. Uyu mugabo igihe yari aryamye hasi
ntiyari azi ko Yesu nawe yafashe urugendo aza kumuraba, ariko Yesu yarafashe ingingo yo kumukiza. Nawe ushobora kuba atavyuzi, mugabo hariho igihe Imana iri kwizikugana kugira ngo ihindure ibihe byawe. Ntuzukekeranye, ariko yizere. Mwami Yesu, turagushima ko wagiriye neza ubugingo bwacu, watweretse umunsi mwiza, watwibukije ko hari igihe cyo kugendererwa nawe. Haleluya. Turasaba imitima yacu Mana ikwitege, itwitegane ukwizera, uturinde kwikeka cyangwa kukekeranya, ariko duhe kukwizera. Ndakweretse ishengero ryawe aho dusubiye hirya no hino, iyi ndwi turayikweretse, uraturongora, uduhe kuba umunyu n'umuco, uduhe kukwitega no kukwizigira, biciye muri twebwe abandi bamenye kuri Imana kandi uri Imana igira neza. Wakoze, turakweretse amaprograme yose agiye gukurikira, eka n'iyi ndwi yose tuyishize mu biganza byawe, aho tuzosubira guhura dukorana dushingira intahe izina ryawe, tuvuga ukugira neza kwawe ko kwama ibihe bidashira. Izina ryawe rihabwa icubahiro, mu izina rya Yesu dusenze twese tuti amen. Haleluya.